rero ibintu bazo ko byari byaraheze ibintu bazo ko bitari bikenewe ko bigaruka kubera ibintu biguma bigaruka kumena imitwe y'abantu kandi biguma bituma umuntu aza kuvuga n'ijya tuvuze n'ivyo yari yarahishije yari yarinumije ngo usanga aje gusubira kubisesa ngaha rero ivyuko yavuze yuko mbeko ndabeshuza nuko kuvuga ngo yagiye kuri contrat ya invitation babe visa ya invitation uko gisho ni kinyoma ni mwana ashaka na contrat ndashaka kuyibamenamwo murumva yiduhe byo bavyita kantu narifise shaka kuvuga kuri ivyo yaranyishuye yavuze yuko muri demande visa yatanze flyer nibaza yuko urashobora no gutanga na contrat iyo contrat de travail wari waratanze nibaza kuri Mona aussitôt ayisinye nibaza ko ari un document aussi de preuve ishobora kumutuma ronka visa nigeze no kubaza ikibazo ca kabiri kijanye na c'était quel visa que tu avais mu mbabarire igifaransa mwari mwasavye visa baza nta kibazo mu Faransa turakizi hari abantu bakomanse bambwira ati tuvuge ikirimi cy'ikirundi donc sinshaka kubarengera nabone bashaka kuba batumva igifaransa so nashaka kubaza uyu mu organisateur yari ba JC mwari mwasavye visa iyihe visa de travail canke visa visiteur kuko visa visiteur nibaza ko adafise droit yo guca amafaranga muri ico gihe bakuze ku mijambo jewe rero nkaba ndabaramukije d'abord nkaba ikinzanye no munsi n'icuko live nabonye hier soir je crois nabonye ce matin hanyuma pardon no kora telefone mugabo tamita banyuma kenza ariko kora telefone urumva hanyuma pardon rero ni cyo gituma navuze nti ibi bintu simbona ukuntu bisubiye kugaruka kubera nibaza yuko twabivuze kenshi kabaho twabigarutse ko kenshi kabaho ariko ejo numva bisubiye kugaruka ndavuga nti bwa bundi rero peut-être abantu baba live bakeneye ama views yabo canke Mona wenyene nawe peut-être arafise ishashaka gushikako umugabo burya ibintu sivyiza ntabwo ari byiza namba kubera mitwara bivuze kenshi kabaho ku mantuze atandukanye ku ma platform atandukanye rero icyo nuvuga ni cyuko untanguye kuvuga kubyejo kubyo nagiye numva binakuyemo bimwe nibaza yuko twese uko turi ngaha nta udakunda umuziki w'u Burundi nta udakunda iterambere ry'igihugu ciwe utabikunda nawe urumva nibaza ko ari umwe kwijana twese tubikora uko tubikunda iyo tutabikunda tugakora ibindi mugabo kubera tubikunda tuvyipfuza turabikora mpereye ku cejo yariko aravuga yaravuze ikintu ca visa yiwe ico yavuga yari visa yiwe yaravuga ibijanye n'uburenganzira bwiwe hanyuma ikindi yavuze niki ni nk'ibyo mugabo mpereye ku ntango nuko nkuko nabivuze murazi yuko bwira turonke visa ya twayironse yo visa bimaze twayironse dutevye parapo yuko zari prévu kuboneka ibyo narabisiguye kandi nawe barabivuze hanyuma visa yabonetse menga hasigaye 2 semaines ou 3 semaines kugira ngo show ya mbere ibeho en fait sinzi ko Uganda bigaruka ko nyina nabivuze bikwiye sinzi mugaruka nce ku muyange kuko tabyumvise hanyuma jewe ndabona yuko murabona kugira ngo umuntu reserve salle ko maze kubona visa rero mugo utarabona visa en fait nshaka kureserve salle ivyo byose bisadiki bifata umwanya je narabasabye nti nta mu artiste ndasabira visa ngo yibure reka dusohora ama flyer tutangura ama promo bati wapi visa zitabonetse nibikunda
video zigiye kuboneka ndibuka ko na Mona twavugana turi abantu batatu, Mona, Bface na manager wa Bface, twavugana muri group, aho twavugana wenyene bisanzwe. Kuko ari ubwira iki, kwari kugira ngo ibyo tuvuga byose tuvugire hamwe, ejo ntihazobe malentendu. Byose ndabikora kugira ngo tuvugire hamwe abantu bose bamenye ico umuntu yavuganye n'uyundi kuva tugisinya contrat gushika basubira i Burundi. Rero ibyo ko nyine narababuka ibyo uko baza je sinabona yuko kugira baze namwe murabizi yuko atamuntu atagura show tande somene ayo mafaranga ntibafata amafaranga yango yashire muri ntuze tande somene ndavuga ni je reka turabaza tuvatwanira visa kugira ngo turondere yindi dufate umwanya ukwiye. Ni ataraho naho Mona wenyene nimba ariko aranyumva nawe nyana ngaha Bface ni yashaka n'indi live yaja murayisha kuri YouTube urumva Mona wenyene yambare ati gise ndagusavye ndiko ndiruka hasi hejuru ndiko nondera amahera ya mariage ndagusavye visa ntuyanire n'ubwa mbere ndonse yiviza muri passport hamwe ntosubira kuyironka naho vyogenda gute nivyo ndabwira ni okay nimba tuyiretse uko mugabo murashobora kuza avec condition yuko mwifata en charge kuko urumva turiko tuja mu risque kuko sinshobora kubafata pendant un mois atamahera ko arinjira nibaza ko cyumvika umuntu wese nayo naho ndavuga nti rero reka nkore ya 19 utangure mu birigero 19 hanyuma ndondera izindi nizaboneka tuzozikora zitaboneka naho nta kundi mugabo nta zitatu zari garanti yari yimwe mugabo bagitugisinya contrat ya mbere hari ko show zitatu mugabo urumva izo show zitatu biza yabonetse hasigaye 2 semaines amaze 3 semaines urumva yuko bitari ukundi niho byinshi twabivuze ku munwa twabyanditse hanyuma turayivugana Bface aranka yuko avuga ati je sinshaka kuja gusaba indaro jenje mu kazi je mbona yuko twobyihoza tukarondera ibindi tugafata umwanya kwiye Mona wenyene yabwiye Bface ati ndagusavye Bface ndagusavye ntungirire nabi wamaze kuronka zibize muri Oscar ndagusavye ntungirire nabi Bface yagiye kuvyemera ara dernière minute Mona wenyene ko yavuze nyene ati je nafise abatante nta kibazo ibyo baje twabivuganye iyo yagiye kuba sava ikirha cyamba cyababaje n'iciki uko yagiye kubwira abantu ngo namutaye mwibarabara urumva kubeshera umuntu kubesha nkuko umuntu ahumeka kwe ngo namutaye mwibarabara ivyo bintu sivyo nta barabara nabatayemo nta barabara babayemo sindi umusazi sinshobora kuzana umuntu ngo ave i Burundi ngo aze ntagira aho ahaja ntagira icyaje gukora ngwaye mu mutwe urumva rero ikintu cyambere baraje barashika hanyuma amakosa yarabaye hari amakosa yabaye ku ruhanda rw'iwanje uruhande rw'iwanje rwabaye ko nuko sare yahindutse hanyuma iyo tukorezeriyemo nayo ikaba kure icyo naragisabiye imbabazi naranditse ndasaba imbabazi nabo nyene ndabasaba imbabazi ndabasigurira byagenze naco tumye kumva kundondorera kumfatira sare yuko yatevye kuyiriha hanyuma sare bakayanira dernière minute c'était vendredi à 15h abo bantu twari kumwe bose uko ari babiri Mona Wada na Bface equipe yose twari kumwe twabaze gushika mu biki voilà ivyo byarabaye nkiri ngaho gatoya show baraje barakora show irahera show nguhere tutashe le soir ya dimanche ndandikira yuko ngiye Bruxelles yuko nzagaruka tuvugane kwa ruganda ndabasigurira ibyabaye ndabasaba ikigongo kuri intuzeye changement adresse yabaye mugabo wowe nasanga yagiye kandi yagiye abimbariye nta kibazo kirimo muri ivyo rero kuri ico
icyo cyo twabivuganye nta ngorane n'imwe yarimo aho byagiye gupfira lundi matin niho uwitwa manager wiwe nyambarira ngo namufatiye nawe umugore ngo bagomba kureziriya contrat ndamubaza mureziriya contrat pourquoi kuntu wabaye honnête ngo ibintu byose baratubeshe okay ico nababenze ko kuri yo sare yego amasare y'amantu yarahindutse amadate yarahindutse ivyo nanje ntivyamvuye ko mugabo komeye jewe none organize iyo show byari ugatwikibanye nabisabye ikigongo kandi nanye nabikuye mu cibwo nta muntu uzoba gutuma ngo genda umfatire nzohishikira ndayifatire jewe nyene mbone ko tu uko bimeze nkuko nahora ndabikora subwa mbere ibintu sindabikoze umwaka umwe sindabikoze imyaka ibiri kandi abartiste bose tumaze gukorana nabaza ko muna warda wenyine atari we nogomba gukorera ikibitu hanyuma rero uko yo résiliation ya contrat générance kubera résiliation ya contrat hariho procédure icamo kugira résiliation ya contrat hariho umwanya bisaba hariho préavis utanga iyo préavis rero kuyitanga no kuvuga yuko nimba yaje agashika ngaha akabona yuko namuhenze akabona yuko ibyo twavuganye atari ko bimeze reko mbara ati JC jewe mbona ibintu wagize wa twavuganye atari ivyo rero hindure bitike indege ni swirira Burundi singumba nkora mugabo ntiyareva ngo nje kwicara ngaha kugira ngo nje kurondera abandi ba organisateur kugira nje gukora nibaza ko ngaho umuntu ahura kubera ico aho ngiye kucaviza naco ngire nyarutsa ko mfise umwe mutoya icaviza naco ukuntu yasiguye ivyaviza nibaza yuko sinzi ko atari ari gudatahura cyane sinzi ko ari kubirenga ko abibona magana bazo ko ari kubirenga akabibona kubera nibaza ko umuntu atari kigugu cara ari umuntu yabaciye ubwenge yo babona yoba azi ibintu peut-être cyangwa naho nimba uko yabisiguye abizi nibaza yuko hari abantu benshi ngaha bo bazi visa uko ziba zimeze kubera jewe sinamuhaye invitation namuhaye contrat de travail handitse ko amahera ndamuhemba handitse ko ibyo byose ibyo ntibijya kuri invitation bijya kuri contrat de travail nkerekana n'icyaje gukora hama nkatanga impapuro za entreprise iri agree urumva ivyo ivya visa yaje kuri visa de travail iyo visa bango ni coup de séjour naho bien sûr bamuha iyi visa ingana n'iminsi cyaje gukora ijya minsi bongerako ni yuko kugira ngo umuntu niyagira ikibazo canke yagira iki ashobora gutaha visa arahera mugabo abantu bacabona yuko ngo harenga ku isomene iyo somene ngenje gukora icyo shatse non muri contrat hari bien mentionné que ata droit nimwe bafise yo gukora événement nimwe ni déplacement nashize ko accord nibaza ko nayo contrat nayitanze bayibonye byanditse uko nyene none giye bashitse mu Birigi binjiye mu Birigi nibaza yuko kuri frontière bashitse kuri frontière babaje bati muri artiste mugiye he tugiye hana ese ko ariko badata adresse mugiye ko adresse yanyu ni cyaye bari mu Birigi adresse yaboneye iyi entreprise yiwanje iyo bagwara cahagira ikiba baronderane barabaza ko barondera jeyo rero ivyabaye niki kandi ibintu bikunda kuba hari artiste baza bagashika ngaha hanyuma ashitse ngaha agaca abona abarundi nyene tumeze agaca ronka abarundi bamuje mu matwi yaguhaye amahera ngaha yaguhaye make reka ndakwereke uguha menshi romba agaca umuntu asanga ariko honokera ayo mahera ngo menshi bamuhaye urumva navyo nakibagira yuko ijya visa fise handitswe ngo yuko atadroit afise yo gukorera undi muntu atari jewe
hari abandi ba organisateur baba bari ngaha rero babarindiriye yuko tuze gukura abantu Burundi muri Afrika tubazaye bashitse ngaha bagaca baja mu matwe. Rero ibintu vya Mona byatanguye bizarrement vraiment kuko jewe twaje atararonka visa yaramahoro mugabo amaze kuronka visa yashata wa president manager wiwe deja ntuze tike ndamurungikiye billet d'avion ndabarungikiye manager bataza ngo kota kumbarira ngo sindakona ngo ndakona mfatanye ikigugu ngo billet narungitse ngo ni réservation ngo c'est pas ngo billet d'avion bifese yakumye abe mushinga nta numubihari numupfubusa reka ndayitware muri Ethiopian barabe ko ari ayitwara muri Ethiopian amara ati bi aho hariho n'ibintu byinshi yana sinzi ko birababaje tu burya urashaka kubona umuntu ariko aragenda canke yiyeze ukavuga uti umuntu ni Bikira Mariya mugabo umaze kumenya neza ukumigwa bene nk'ubu ibintu yose yavuga kuri Bifese no bisesa hanze yoja abarundi yobajahe ntabyo nkeneye mugabo d'accord ko tugivya akazi mugabo umucira gace yuko iyo ngeso yoyiheba vraiment atari vyiza umuziki w'Uburundi atari vyiza ariko azana ingeso mbi mu ba artiste kandi no mu bafana nyene en fait abafana hari ikindi kintu aba artiste mu artiste ashaka kwifata ko yishakiye kuko azi yuko niyaja kuvuga abafana aribo baza gushigikira mugabo ivyo bintu nibaza yuko atariko bikimeze umufana regara gufana mugabo wadekonyera ko bari ati ndagufana mugabo ikintu bakikoze nabi rero nta kinyegezwa niba kimwe cari kirimwo nibaza yuko vyishi ari nk'ivyo nuko kuja gusaba indaro ibyo byaje twabivuganye makubire ngaja kubesha ngo namutaye mu barabara agaca agenda agatelefona ambassadeur w'u Burundi mu Bubiligi akamutelefona akamarira akamwereka munukira kontra gusa yinhuze live na musha kuri YouTube na ambassadeur azoyibona nimba ntari cyo ndiko ndabeshamo je byose ndabimenera habona kandi ukuri kose ntabyo mariko nanyegera ya telefone ambassadeur amarati watuzanye dutaye mu barabara yemeje yuko azodupida prendre en charge weri subire mu Bufaransa ambassadeur ati ambassadeur amaze ku telefone nanje arambaza anyibwira wari we hamarambarira uko byagenze namara nyakubaho ngira ndakubwire byose uko byagenze ntikandi ndaguha n'ama preuve apana nje kukubwira byo kumunwa gusa ambassadeur yarumiwe monege mubona muri ambassade y'Ububiligi yari invite cyangwa yari convoke nabwo yari invite mona narane mu propose show nabwo twagomba gucangira rire ya 9 arayanka ngo naramaze kurezira contrat ko nta contrat tugifitaniye uwo mu Bubiligi yari yamuhaye na avance arayitora kandi azi ko atadogwa afise yo kuja kumukorera uwa Paris byagenze uko nyene baca mu manyanga mugabo n'uwa Paris arabona yuko bidakunda yuko bashobora gukora byagiye ugenda gute ari uko ambassadeur amubwiye ati ibyo muri contrat ndabibona ati none kubera ko utambariye ibyo mwavuganye bindi mwavuganye ku munwa ati contrat nayo nyene mwavuganye ku munwa ifise ubutemwanya nayo nyene ba contrat ati rero mu byoroshe genda umukorere ivyo kubariye kubera uri kuri contrat yiwe uri kuri visa yiwe niho yaciye yemera yuko ama pourcentage ku ya Bruxelles nubu n'amahera yose ngera yararonka romba nabwo nimyate n'imyaku nabandi izo yakoze zose mu nyuma Stellamer romba Paris nibaza yuko yabonye navyo ko byagenze rero ibintu bibaza ko byari byaraheze ibintu bibaza ko bitari bikenewe ko bigaruka
kubera ibintu biguma bigaruka kumena imitwe y'abantu kandi biguma bituma umuntu aza kuvuga n'ijya tuvuze n'ivyo yari yarahishije yari yarinumije ngo usanga aje gusubira kubisesa ngaha. Rero ivyuko yavuze yuko mbeko ndabeshuza nuko kuvuga ngo yagiye kuri contrat ya invitation babe visa ya invitation uko gisho ni kinyoma ni mwana ashaka na contrat ndashaka kuyibamenamwo murumva yiduhe byo bavyita rumva. Hanyuma ikindi ni iki ko byo zishoboka ndashaka kuzibaha byo bavyita tugikreme. Hanyuma rero nibaza yuko ibintu nk'ivyo nyagira icyo ndibuka ndasubiramo canke aribazo mumbaza murakoze. Jowe ikibazo ca mbere nagira nkubaze nico nagira musabe cause ivyo uriko uravuga nivyo wari umaze igihe uvuga nivyo namona agenda avuga ivyiwe ku ruhande rwiwe but mwese muratubwiye ariko nta bintu vy'amapreve mutwereka ni ukuvuga gusa. Rero tuguma twumva ama histoire agenda ari uko ntibihagije kandi bikaguma bigaruka buri gihe buri wese yagiriza ibintu. Je ikintu mbona mwereka ibintu byose mu byerekeye n'amapreve comme ça tumenye umuco ahuri kuko ujya ni wo musomba icyambere cyo ni wo musomba impact ko ni mustar afise izina afise abafana biwe nubwo bafise ikosa bamushikira. Voilà yeah. Urumva rero ukeneye gutanga umuco turemerewe kubaza ibibazo muravyemerewe rindira agende ave kuzana izo preve sinziko kibazo ntacaronka urabona oya bigana nubwe ngo navyaronka na kontra bari bafitanye jewe nyenda bikubwiye uravyumva wewe worinde ugarukana ibintu byaheze worinde ntivyari byaraheze rekana n'abantu baza kubihera abantu bacagiriza umuntu ngo yabatse umuntu yisigure kuko na Mokenzi yaravuze. Si toi tu n'es pas intéressé, tu as le droit de partir. Ukaja kuyindi live ukareka kuvuga dive nikora yuko ibintu manje byaraheze kandi uyu Jisi turamwubaha hari ibyo yakoze byiza hari ibyo namona yakoze byiza Jisi yaragiye aravugira kuri platform zindi mbona aragenda aravugira kuri platform zindi Jisi yaje arashikirize point of view ukunye nabizi na namone yaraje arashikiriza ibindi vyiwe ico nzi nuko bose mu preve mukeneye nta woshira habona n'amabanga y'akazi mukwiye kubitahura yuko hari ibintu bimwe dushobora kuja habona even if haba harimo uburyage n'ibindi bintu biri behind. Rero guca mushaka guprofita kuri jewe bavuga yuko muriko mu profita mona no ntiyantumye mugangira ndakubwira ikintu kimwe sivyo divan je ntiyantumye mugango mvuga ikintu nk'umu artiste kandi twese tubona uko ngene biko biraje ibibori zisagaje zimaze imisi byaraturuhije byaraturambiye plus biguma bigaruka plus hadurusako urusaku nta na kimwe rufasha guys on passe à autre chose. Urusaku ntiruzohera batavyumvikanyeho kandi kugira ngo bacumvikane ni mpaka babanze kukiganiraho communication is the key idea. No kubera twese turi bamwe kandi bazosubira bakeneranira twese tutashoboye kugenda ngo tuyunge hamwe eswe nibandi bazohora bakoresha ikibazo nanje cengira nibandi bazohora baririmba bivugwe hamwe arabakene gusabana pardon basabane pardon mugama mahora aboneke ejo zosokoresha nta mahora mbebigana ko mbigana ko abafana banuzenya ba Mokenzi canke ibyabaye vyaremereye Jesse ushika navuga ati sinzoswa gutuma kuma wewe nta live wakoze na banzurindire Alvin bigana wewe ushaka wewe mu bantu ijana barenga ngaha hangana n'ivyumviro vyiwe reka kwangana bigana hangana n'ivyumviro muhana ivyumviro nta kindi Jicho shaka kubaza wewe nta live wakoze na Jise before yuko mona gira cyashikiriza eske yaragiye none ubu uye ko dufise ibindi bibazo because ari ikindi kiganiro cyahabaye kubera Jise adashobora kugira bigana
hinge gato mushaka none kubumvikanisha canke mushaka ko biguma bibaho oya bigana shaka ngo twugare live hama tugende Sharone wewe uri guhangana na bigana ariko ashikiriza icyumviro nk'abandi bose rero ntimumeranje ibintu byanyu n'ivyo ngaha je ndiko ndabaza ikintu kimwe oya Gorete bigana ari kuvuga ngo nta preuve aronka il a déjà jugé anje ndakubaza niba mushaka kubumvikanisha ko kimwe natari ngaha nimubireke rero basi dive mugabo waje rero Jesse basi azana ibya Jesse ko ashaka kuvuga ngo mugabo wawe twebwe tugashaka kumubaza ibibazo mwebwe mudafite ibibazo ntimwogenda mwebwe mudashaka gusigurigwa mwe mudashaka guha umwanya Jesse ngo avuge ni kuri wowe uri kuragaruka izisaga zose Sharon uravyumva ni wewe nyene ni wowe uri kurabigarukana en plus dosa ugomba yuko voilà ubwa mbere watangwa izisaga za Mona na Jesse mu bitangura kuri live Sharon bigera vuga uravyumva kanyeri bwigera vuga ingorane karahura nazo gana uri suri y'ivyo bintu kuravuga ko jewe Jesse na ibintu yari karavuga navyumvise ku radio kuri Buja FM kuri radio ta parent mais toi you crazy apparemment tu no wewe na makuru kurikirana bigana umviriza ikintu kimwe turi ngaho na Jesse yagenda nta preuve yoronka yaragarutse nta preuve aronka yagiye ça j'avoue ushaka tunagana hamwe yozana preuve zeno oya bigana ahubwo n'umusazi bigana akunda guharira just ugira harire bigana guharira nari ngaha none reka kwetindire Jesse kuvuga azanye kuvuga ngo je Sharon ngo naratanguye sagamani hanyuma ngo je honte yo kuvuga yuko abantu ngani twese ndisoma telefone ibintu ndiko ndavuga si ibintu biri kuri YouTube umuntu yogenda akarondera genda urabe live wakoze ushura abajyari jewe nagize live nande nagize live na Jesse ajeje kugira FM j'avais le droit de poser des questions moi je suis un artiste namaze gutumigwa ndashaka kumenya va arriver mu gihe no shikayo ibi bintu nubwo mvuga ngo byaraheze iyaba byari byaraheze igihe Mona nico tuma navuze ko mwashizemo fanatisme igihe Mona duga kuri nuze ya Kelly Tatiana akavuga ivyiwe ni mwigeze mukora ikintu na kimwe nta n'umuntu wese twaramwumvije twavuga okay reka dufata umwanya tumumviritse aravuga version ibe kandi yaramaze kuvuga iyi version ibe kuri YouTube ngaragaruka kandi arayivuga kuri TikTok peut-être ari abatari bwayibone kuri YouTube babimenyeye kuri TikTok. It means jewe bimaze kuboneka uko nasabwe nabisabwe no munsi ati twoza tugashikiriza version yacu kuri TikTok nyene urumva gusa ikintu cyo kirambabaza ndiko ikituma novuga ko bigana even if uri mu artiste kandi ndakuba uzinize entertainment we ni warukwiye kuza kushiramo fanatisme ko jewe ntago nazishizimo washizimo fanatisme cause ntiwigeze umubwira nuzeya banza muting abamodete barakumyutinga I don't give a fuck kuko nta wangu mutinga bro banza urindi nta love nuko muraduza ngaho muko muduza ugwanga ibyo byo numva umenga nta cubahiro kirimo ndagusabye wicishe bugufi uvuge baguhaye ijambo hari abantu 131 bariko barakumviriza nta numwe akwimye ijambo urafise urushaho kuvuga mugo bivuge mu ntumbero y'ukubaka wavuze ngo turiko dusema critique gatonya nashaka kugira kuri témoignage yaje kuduha ni nagerageje kwishira mu kibanza cy'umu artiste yatumiwe mu Bubirigi ntanguye kumva deja nk'ibintu yavuze yuko yagira reserve la salle imbere hagira habe reservation de salle imbere yuko amaviza aboneka numvise umenga muri organisation si byiza c'est pas professionnel kugira réservation de salle
deja na visa zitaraba approve. Hama ikindi kintu yavuze nibaza nashaka kumubaza ikibazo niyashobora gusa kuboneka. Yavuze yuko atamuhaye invitation muga yamuhaye contrat de travail. Est-ce que visa bamuhaye yari visa de travail aussi? Parce que umuntu agiye gukorera amafaranga avec un contrat de travail asabirwa visa de travail. Nashaka kumenya quelle visa exactement yaronse kugira ashobore kujustifia ivyo ariko aravuga. Ikindi kintu naco ni ikintu kijanye n'ama preuve d'IVH yavuze. Ama preuve normalement si ibintu bashira online, si ibintu bashira ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni ibintu biri professionnel bifise ico bita novuga gute kugumana le secret professionnel. Nk'amafaranga umuntu aba yatanze canke amafaranga umuntu aba yinjije canke ibyakozwe byose au niveau administratif ntivyemerewe legalement kubishira ku ma réseaux sociaux. So muze murabe gatonya muzoze muraraba ivyo mu publier kugira ntimuze mube band canke usange byagiye mu rubanza imbere ya cour de justice. Nivyo nashaka kuvuga murakoze. Ya hamakuru bariko baravuga ngo Mona ni yarondewe no gatoya naringize nari nsanze uyu yariko aravuga sinumvise neza mugabo ibyo nashikiyemwo numvise yuko ngo nagomba kureserva ntuzeye sale kandi visa zitaraboneka kuri ico wambesheye siko nabivuze. Ngewe byumvise nabi peut-être. Nibaza ko mutahuye nabi Jesse. Yavuze nyimba ntihenze yavuze ati kugenda ku reserve salle ni vyari kuba professionnel mu gihe ama visa atari yabaye accepté. Urumva kuri ico ndego ndakimwishure kuri ico sivyo? Iyo umuntu agiye gusaba visa iyo bagiye gusaba visa urasohora flyer yerekana yuko abo bantu bazoza muri ico gihugu nta adresse ushirako ko ntubura reserve salle. Adresse ya salle uyishirako bahejeje kuronka visa. Mugabo promo zitangwa kuba avant. Kuna bivuze. Okay. Hama ku batari bamuzi uyu ariko aravuga benshi muri commentaire n'abanyoko babaza wariwe. Arashobora kubanza kubibwira hama yo bipresenta ku batari bamuzi kugira ngo tubandanye n'umuntu afise amateka yiwe muri entertainment y'u Burundi gusa nabantu bake bashobora kuba bamuzi kwera kujya kuntu usanga umuntu yagiye mu mahanga gasanga abantu bagiye bamwibagira gahora. Yo bro. Okay, bon merci kumi jambo. Je nitwa Bertrand Interetse nkaba mvukana na Christian Interetse yatwaye Prix Musique. Aba artiste banzi ku izina ryitwa Kaya Freedom. Ndi umufondateur wa groupe yitwa Agati Kimana. Iyo groupe yarimwo ama talent menshi notamment Agatic Music benshi niyo bari bazi na Agatic Dance. Ya haro n'abandi benshi bazi ku izina rya Kaya nyine mugabo don't call me like that please. I'm so old enough to be called like that. So be respectful. Ico hama kuba peut-être hariho n'abazi abandi bagira ama graffiti mu Burundi aba twarigeze kugira evenement yitwa Agatic Basketball aho twahamagara urunani na New Star tukaca dushiramo aba pom pom girls n'ama graffiti sinzi ko muvyibuka entre 2012 et 2013. Nibaza ko tutwara abastari bakomeye cyane mu mudiho wa rap ya nivyo ubu naho mba muri Canada ndo umupapa w'abana babiri ndacaririmba sama album ashika kuri 5 hama nkongera nkaba n'umutamborineur. Iyi TikTok mubona ngahanye jewe ndiko ndakurikirana histoire ijanye n'ibintu by'ingoma ya Karyenda ingoma ya Ntare Rushatsi Cambara ntama ishaka kumenya ahantu iri nico gituma nagize no TikTok kugira ngire promotion y'ibijanye na culture burundaise muri département y'ivy'ingoma. Ndibaza ntavuze menshi nibaza ko ari ibyo. Sawa ndashatse wishure kuko abari batamwe kubaza ngurinde kubera ko nyene usanga abantu baragiye bagahora abantu ntibamenye amateka y'abantu n'abantu ico bari.
ubundi baza ababajije mwamaze kumumenya nta muntu w'umurundi ari plus de 20 ans atazi Agatic Music. Okay, GC urashaka kuza rero kubandanya canke sinzi ko mugabo harakanuna rifise shaka kuvuga kuri ivyo yaranyishuye yavuze yuko muri demande visa yatanze flyer nibaza yuko urashobora no gutanga na contrat iyo contrat de travail wari waratanze nibaza kuri Mona aussitôt ayisinye nibaza ko ari un document aussi de preuve ishobora kumutuma ronka visa nigeze no kubaza ikibazo ca kabiri kijanye na c'était quelle visa que tu avais mu mbabarire igifaransa mwari mwasavye visa baza nta kibazo mu Faransa turakizi hari abantu bakomanse bambwira ati tuvuge ikirimi c'ikirundi donc sinshaka kubarengera nabone bashaka kuba batumva igifaransa so nashaka kubaza uyu mu organisateur yari ba JC mwari mwasavye visa iyihe visa de travail canke visa visiteur kuko visa visiteur nibaza ko adafise droit yo guca amafaranga muri ico gihugu au fait murakoze au fait jewe sinamutumiye kakome JC jewe sivyo ni entreprise yamutumiye yamuhamagaye kumuha akazi gukora sivyo rero jewe nsaba visa de travail sinsaba visiteur kusa visiteur ni kuko ntaje gutembera je ku kazi ni contrat de travail bamuha visa de travail ntibamuha ntuze visiteur kuko urumva turashira ko impapuro za entreprise zemeza yuko iyo entreprise ije yemerewe gukora ivyo bintu ayo masare tuja kuruwa tuba dufise ama assurance haba no gusaba visa tusa ivyo vyose babanza kubiraba yuko iyo assurance deja uyifise ivyo vyose izo mpapuro umu artiste aja muri ambassade nivyo agenda twaye ivyo tabikwije abizoca kumuha je m'excuse nashaka kubabwira ko je Mona twavuganye ubu nyene nta na 30 minutes zihaciye twako turavugana ndiko ndamusaba ngo aze kuri no live je yambwiye neza yuko ata visa de travail yaronse visa yaronse ambassade ya Mohaye c'était pas un visa de travail donc ça c'est déjà aussi un problème au fait nibaze yuko sivyo none turaca kure nibaza ko uno munsi twa twahuye kugira ngo turabe problème ihari toregwe umuti canke no ku bandi ba artiste baba bihenda canke nimba ari na jewe noba nihenda ejo sinzosubire kwihenda nibaza ko ari objective je nibaza ko iyo utumiye umu artiste aje guca amafaranga mu gihugu kandi akaza sous l'entreprise yotegerezwa kuronka visa de travail iryo niryo kosa rya mbere nibaza yuko ukosora next time ni watumira umu artiste aje guca amafaranga ikindi naco sorry gato meze kidogo sorry gato wavuze ngo twunguranye ubwenge aho ndiko ndakungura ubwenge je nkora muri immigration ngaha muri Canada ndabizi vya immigration kandi nibaza ko tohitanye cyane no mu Bubirigi ntaguciriyemwo si uri kuvuga uti hanyuma wogira je bamuhaye visa de travail none iyo contrat ndamuha sivyo iyo contrat ndamuha haranditswe ko amahera ntegerezwa kumuha chaque concert na visa de travail bamuhaye kuri jewe shaka kumenya comment est-ce que umuntu amaze visa de travail umuntu nakire Boris Muco w'Imana karibu yadugiye kwa Linda ego nta kibazo nihagera ko muri jambo zo kumbwira ka babanze baheze kuvugana murakoze nako akantu ka visa de travail nashaka kuvuga c'est côté organisation sinzi mu Bubirigi ko bemera yuko umuntu aje nko comme visiteur ashobora kwemererwa gukora un concert ica amafaranga sindabizi ni kwisi yose ivyo ntibiba nko byakabaye ntaho byakabaye exactement so nibaza ikindi kibazo peut-être ngira noba mfise ntazi information c'était à qui de demander le visa est-ce que ni entreprise yanyu yasaba visa
yari se devoir yo gusaba iyo visa canke ni Mona yabisaba wenyene ni ndagusigurira gato ya peut-être muzoba mukoze cyane urumva twebwe mu kugira na muco w'intore ari ngaha Dieu merci ko nawe nyene asanzwe abikora arabizi nyene bikorwa sivyo kandi no mu bubiri gitwari kumwe du coup uko bigenda twebwe turavugana na gender entreprise rondera jewe ni serukira entreprise ndondera umu artiste tukavugana amubarira shaka ko dukorana muranyumva ndakumva neza cyane voilà shaka ko dukorana tukavugana tukadiringa rero aba artiste baratandukanye harumba ati jewe tuvugana reka ndaguhe manager tuvugana hama tukavugana na manager cyane nako tuvugana na jewe kujya ko abandi artiste nyene hanyuma jewe rero tukavugana tugaheza tukavugana amahera ndamuha byose tukavugana ko tugeze kugenda hanyuma tuvyemeranije haca ndamurungikira contrat de performance hanyuma agaca ayisinye ko nandi kayinukira nkayisinya haca ndamurungikira impapuro za entreprise yemeza yuko iyo entreprise ifise uburenganzira bwo kubikora sina entreprise yose irekuriwe gutumira aba artiste utegeza kuba ari entreprise ikora ibintu bya evenementiel urumva rero ibyo nivyo mpapuro tukabarungikira impapuro zemeza yuko iyo company iriha ama-impôt en fait ibikenerwa byose none iyo visa umuhaye ivyo bipapuro kugira yisabire visa wenyene niwo ja kudepoza ivyo urabirungika no bitwara wewe kubera ko utomusabira visa ahubwo wewe entreprise yanye kamusabira visa de travail ndabyumvise sintaho siko bimeze kuko n'umu artiste no siko bimeze n'umu artiste hari impapuro ziwe bamutuma zemeza yuko asanzwe ari umu artiste. Ego mugabo, la question est de savoir le demandeur principal wa visa abari Mona canke abari entreprise. En fait ni entreprise we wagenda juste kugira kwipresenter. Donc muri mama musabiye visa. Voilà. OK. Hama ni mwamusabira visa de travail. Visa de travail mon cher. Oya mon frère, j'ai envie ce témoignage yuko ata visa de travail yaronse vraiment. Aho sindakubika je simbesha. Kagenda vraiment. Yayikweretse wowe basi urafise Kagenda sorry si je me permets ngo nakubwira ikintu kimwe ibi bintu nubwo bibaye kuri Mona byahere kuri Sengazi bagenda baza abantu batuje jewe kuyetre ndiko sinzi kuvuga bigana jene baza yuko yaje ku ruhande rumwe sivyo sorry nta ruhande ndiko mvugisha Kagenda kubera ko cette fois maze kumijambo muce ntore ego sorry gato jewe hari umuntu yariko aravuga ngo ndayifise iyo visa ngo nayibonye jewe Mona nije ndi umuntu wa mbere yatanguye kumwigisha kuririmba ntashobora kumbesha ndamusonja n'imyaka myinshi sumuntu neza arambwira ati ambassade ya Belgique ntiyigeze imuha visa de travail so ndakubwiye jambo crois ma parole s'il te plaît. Ok Kagenda, ok je comprends. None se twebwe natwe tukubwiye yuko uyu monsieur Jesse tumuzi nk'umuntu adahemuka kandi atabesha twovuga gutyo kandi twavuga ko tumwemera siko so hari ikintu kimwe peut-être ahubwo mureke guhagara kuri kote imwe twicare twumva ati peut-être iyo visa yasabwe mu buhe bwoko itangwa mu buhe bwoko je kibazo mfise Kagenda tu au Canada comme tu viens de le dire sivyo tuvuga ati uremvise umuntu kubera ufise umwana agira batizwa uravuze ati uwo muntu aje kuba parent w'umwana wawe ni exemple uwo muntu siwe aja gusaba visa ariko atwara ya invitation yiwawe ni wowe ba telefone est-ce que urafata uyu muntu en charge ukerekana buri kintu cyose kikwemerera yuko wewe uzofata uwo muntu en charge bivuga iki uwo muntu abaje ku izina ry'iwawe ikintu cyose cyo mubako ni wowe muntu wa mbere Canada izobanza kurondera
Mudakoma ijambo. murabijaho kure kandi ari ibintu biri clair parce que Mona ne refuse pas que elle a été invitée par Jessie. Il était pas invité. de travail kandi aza gukora par ton entreprise kandi yaje aje gukora ntavyahakana barafitanye n'amakontra yuko aje gukora n'amafaranga azohembwa kuki muri guhagarara kuri iyo visa ico yanditse ko nikitanditse kubera ategeza guca amafaranga ofete niko ategeza guca amafaranga iyo uca amafaranga mu gihugu utegerezwa kuba ufise ibipapuro bikwemerera guca amafaranga et d'ailleurs je crois utegerezwa no kuyadeklara ayo mahera muhe ijambo muco w'intore kuko nawe ni iyo domaine ya ma evenement nawe yirimo cyane ego numvise harimwo kaya mahoro amahoro Boris urakomeye iminsi myinshi ego cyane reka kumbure sinatanguye iyi live natanguye ariko reka mvuge uko bikorwa tubora tubikora ngahanye mu bisanzwe sinje kuvuga ngo mvugira uyo JC cyangwa intuze uyo umuntu ariko aravuga bise nabise ibibazo no babaza ariko kuri ico ca visa nyina mvuga twebwe ko tubikora nuko abigenda mu artiste mu bisanzwe ntabwo bamusabira visa do travail kandi nta permis de travail arinda gusaba hame cya kabiri iyo aje gura promotion nka anye bobo nta matax batanga amayembo ibyo mushobora kubitora kuri site ya immigration bikomba uko tubikora pa uko babikora mu Birigi hama iyindi point muri contrat umartiste wamutumiye jewe dushobora option yuko ari jewe no musabira visa nkagira demande yiwe akama amadokuma yiwe cyane naho ntamuha amadokuma yanje yerekana bya sare ayazohembwa byose we akazabira visa donc les deux options zirakunda bitwabwira twe ko tubikora no kubimeze Boris none aba artiste baza muri Canada baba bafise droit yo guca amafaranga ngaha muri Canada badafise ntuze visa de travail Bori nko branyumva déjà uri munyuti turakumva OK la réponse kuko cha akaya ni oui ibyo urashaka kwitora no kuri cese ya immigration. Okay, I didn't know. I'm just learning right now. I didn't know for real. Kuko aba access bose twatumiye kuva kuri Neri Ngabo kuri Kenisol abo bose baza nta permis de travail barinda gusaba badana visa visiteur. Okay. Merci pour l'information. Est-ce que la Belgique aussi c'est la même chose, monsieur Jessie? Je dushaka kumenya. En fait, abandi sinzi ko babikora. Je ndi kumvuga entreprise yanje kwikora. Sinzi ko abandi sinzi ko babikora. Sivyo? Jewe nukuvuga yuko niyo ngiye n'amahera ndadeklara. Urumva? N'amahera ndadeklara. Kuko no mukurihisha ndihisha intuzeye TPE za entreprise. Urumva? Amahera kuyadeklara. Nico rero Visiteur
abaje ku kazi iyo contrat aba ari y'akazi entre we n'uwamutumiye sinzi ko bibaye clair. Ikibazo mfise kuri wewe Boris ni iki? Ego. Est-ce que nka wewe nyimba uba watumye ko nka Kenisol? Ego. Est-ce que Kenisol arafise droit yo kugenda kwironderera ayandi madiri ku ruhande puisque naho nyene abafise visa visiteur malgré que urumva ari mwebwe mwamutumye ko pour job? Est-ce que aremerewe légalement gushobora kwipatanira mu gihe wewe utoba d'accord? Natahuye ikibazo cyane gose muri contrat iyo utumye ko mu artiste ari we wamuzanye wamusabiye visa nawe utabaye musabiye juste gusaba muri itikaza aba yuko aza hariho amakontra aba ari garanti à 100%. Kontra ndivuga yuko harimo amakonsera tuza gukora uyo muntu hamwe byose iba ariwe byavuye ko nawe nyene ayo mahera niwe aca ayama ndico kiri clair. Zibiri zaheze hariho ari ma option abiri jewe nk'umuntu yamutumiye ndashaka kurondera yandi ma opportunité mu yandi mave canke akubandi bantu osi nawe nyene arabitse dwaye kurondera yandi masho ati naronse show kwa Akaya mugabo ico bakora kwa hagati we na Akaya hariho jamahera muri kontra bwati buri ora nk'indi show jewe show igira gatatu azoba ari ibihumbi bibiri nk'umu artiste amaje umuntu amutumiye nzoroka igihumbi bibiri clair en avance. La réponse ni oui arabise droit ko ndari ndi show bwiyo show arabise amara yiwiwe n'amahera ndaje namutumiye bakeza kuma ari clair ari muri contrat byanditse pa ibintu uza kwiyumvira après yuko aronse show sikoreshe ikozo cawe neza. Ego wishe ndashobora kukunganira gatonyi ndashobora kukwekresisa kidogo. Ego sinzi ko ndeka nkaba ikindi kibazo kimwe avant yuko baza akagenda. No problem. Ego baza au fait ibintu vuze nivyo birumvikana donc nibaza ko bigomba gusa nivyo namoneye karavuga ati ubundi donc we yavuga ati harabaye ikibazo cuko we yarironderera amadiri ku ruhande muga JC peut-être ntabwo yabaye flexible hanyuma akaba ariho n'indi ngorane yari yabaye yuko le contrat yarabaye résilié. Est-ce que mu mwanya par exemple un artiste avuze ati wewe naje show yawe nayikoze je résilie le contrat jewe ndagiye ku ruhande kwikorera nk'umu indépendant, est-ce que iyo ni option ishobora kuba legal ou bien ni option iri yo gufata canke kuba nago tahoye bisanzwe mu gihe contrat les deux parties zumvikanye zikaba anako yuko contrat ibaye annulé cyangwa ukuyivuze muri ico gihe nta jewe ni artiste na Kenisol nta kimwe kiba kiduhuza sinzi ko bitahura mu gihe je nemeye ko contrat iba annulé amiable canke biciye mu butungane ntumbaze mu gihe imaze kuba annulé uyu artiste nta kintu dupfana apa gusa ko yari umugenzi imbaze yitwa naka donc ivyo akora byose biramuraba ntaba sinja gushaka kumurondera kandi kuko nta kimwe kiba kiduhuzwa turi lié avec le contrat mu gihe tutari iyo contrat dahara agati yacu ntituba turi lié n'uwo artiste c'est comme clair. Ego muga au fait wowe à l'amiable mugo urumva ndavuga ati mugiye naho Kenisol avuze ati bagiye aida uvyemera cyangwa utavyemera ndakuganire bo contrat iba annulé na motion abiri soit ni amiable soit mu butungane kandi amfasiyo sivuko aba d'accord njo ngo je ndayivuye bundi atari d'accord ibyo ntibishoboka. Boris ndashobora kunganira gato c'est juste pour éclaircir li ko numva umenga harakenewe gato ko du comprendre industrie musicale ukuntu imeze en fait muri industrie musicale li umu artiste
industrie musicale umu artiste umushire nko hagati umu artiste n'umuntu tout autour de lui hariho ubuzi butegerezwa gukorwa imbere yuko concert iba c'est-à-dire quoi hariho bita umu producteur byose kugira ugo rubanza rukogwe amafaranga atangwa uwo bamwita umuproducteur uwo muntu rero asinya contrat n'umu artiste kuri iyo exclusivité de présence sinzi gene bakivuga mu kirundi mu mbabarire exclusivité de présence no kuvuga nimba uwo muntu yashoboye gushika mu Bubirigi canke n'umu manager w'umu artiste yamaza nawe ni kuri kote yiwe nca numva umenga harabuze une certaine organisation kugira habe une bonne communication aho ntavuze ndafite ibibazo ko uzobimumariza ngahonye no mubaza vraiment reka naza kubigwa mugabo avuga nabwo ibyo bibazo ngo akaro nka Neringabo Akenisol canke abandi bose bamaze kuza barinze bashika ngaha muri Canada umu artiste ataranimero yiwe d'office siniko muriko muragitahura communication yose yari entre twebwe na Clement wa Kina Music Neringabo se ngahanye umuso twavuganye yambura komeye yase kuri aéroport exactement donc ibi bintu vraiment ibi bintu bitange icigwa ku organisateur n'abaririmbyi bumve yuko bategerezwa kwikura uwo mutwaro wo gushaka kwishura ibibazo byose ahubwo biteho kugira equipe umu manager we abikurikirana hama aba organisateur nabo mwiteho kutaganira n'aba artiste directement mu bicishe ku basanzwe bakora ibya management nuko mu bisanzwe kuri ijana bivuga ko en fait ntushobora guforsa umu artiste nico gituma navuze nti ava yuko ubanza kurondera nimero y'umu manager mu gihe utamuzi ukaronka nimero y'umu artiste no kubarira ati je turashobora kuvugana cyane naho ndaguhe nimero y'umu organisateur pardon y'umu manager rero wewe ni waguha autorisation y'ivyo ukora ako yativugana nanje muravugana nta kibuza ako yativugana na manager uvugana na manager reka ndagwetse ko uko tubikora twebwe nta mu artiste ngo dushaka gukorana adafise management ata manager afise ntibishoboka. Merci beaucoup Boris. Ico nico nagira namubwire je sinanje. Si tu veux être professionnel vraiment nibyo. Bivuze ngo muco w'intore. Yego. Aba artiste bacu mu Burundi hari kibazo cyo kuba batafise team management ya abakurikirana. Je nabwe yuko nimba ari DJ Fernando unumusa ari kuri hits. Ambwiye ko adafise manager we tuvugana directement yo manager wiwe nangwa ati urakoze bye imani guheza gire. Cyo kuma mu ma concert tegura Canada wo utegera utumaka aba artiste barundi cha. Oya. Narabibaza icyo kibazo. Oya. Anga kumusunzo cy'umunsi. Bisanzwe abafite abarundi ko badafise team management. Aba artiste b'abarundi kumbure hariho abishi mutabamu menya byinshi cyane hariho amaviza menshi abahofize mbwa nk'ibyo twebwe cyambere ntidushobora gusora afishe visa itaraboneka rero nimba usabye umusaza w'umurundi twira ko umuntu atamuronde yuko atadamanya visa yagiye agusaba niko nishwe neza ndashaka kwishura commentaire y'umuntu avuze ngo none uko mubikora muri Canada biri universel
ntariko avuga uko babikora muri Canada, ariko avuga discussion uko itegerezwa kugenda hagati y'umu organisateur d'événement n'umu artiste. Boris yavuze ati udafise umu manager ntituvugana. Hama Jesse nawe avuga ati kenshi aba artiste mvugana nabo hariho abaprefera kuca bampa manager canke hariho abaprefera kuca bivuganira na n'umu artiste n'umu organisateur d'événement directement. Je nanje nkavuga nti ayo n'amakosa. Je trouve que Jesse kuvugana directement n'umu artiste ntibiri professionnel na gato. Mba mbona umenga uciye ku muntu atazi n'ivyo arimwo, ashaka no kuba atavyigiye. Umu manager n'umuntu ategeza kuba afise ingabirano zimwe mu bintu vya management, azi kuganira ibintu vy'amahera, akabona ko mu artiste wiwe ari protege, kandi akabona ko no mu artiste wiwe aza kugira inyungu. Uci bishira ku mu artiste ubumugowe. Reka naguhe akandi kantu nko kuri nere ngabona Kenisol, amakomesho yose dushike kuri kontra yabere kuri email pa kuri WhatsApp. Ofete novuga kimwe nico uko sivyo, niwofata tuvugishije ukuri tutiyibagirije ibintu bimwe sivyo. Ntihariho umu artiste ahantu agera abavuga ati aha vraiment aneza kuba mfise ntuzeye manager sivyo. Hakaba n'undi mu artiste wavuga ati jewe aho ngeze ubu nkeneye manager. Rero aba artiste biwacu hari aba artiste bataragera aho bashika kugira ngo baronke abantuze aba manager. Urumva nukuvuga yuko nka Novan Hand oya mvuze amadina no bangize nabi kuko ucumengo sinzi mugabo tuvugisha ukuri turabe Kenisol ahageze nta muntu umwe kuri kugira management Jesse, ahubwo uvuga sinavuze yuko atarekuriwe, navuze yuko hari n'ahatabara abatarayironka. Sinavuze ngo ntayirekuriwe. Nta mu artiste n'umwe nta level n'imwe yemerewe kugira management cyangwa upa no kugira en fait mbere ko mubandanya ivyo navuze mbere ko mubandanya rindira nsigura ikintu Jesse ngira sigura abantu bariko badukurikirana. Icambere namba muko murakurikirana kino kiganiro mukureho ibintu nka umenga ngari ko ibibazo ngo n'amabifu ngo nibiki. Aha ni turiko turacinyiza umuntu ahubwo turiko twigira hamwe. Datwabona hariho abantu ofete no ahantu hari d'accord ni he sivyo. Ahantu hari d'accord nuko wewe wavuze ngo sivyo mwivyo mona yakubwiye yuko yaje kuri visa de transit de visite sivyo, yuko ata contrat de travail namuhaye. Oya soko navuze Jesse, arrête de mentir. Soko navuze nti yambwiye ati jewe ambassade ntiyigeze impa visa de travail, ntiyansiguriye visa Union Européenne non. Yego. So mugabo jewe nkuko mfise entreprise yanje niyo mu Faransa sivyo. Ni mu Faransa mugabo ndafise dogo yo gusaba visa ya Schengen siko ntaho. Rero jewe icyo nvuze nsubiriyemwo naho basi wobaza kwavugana n'abandi bakisi tumaze gukorana bose baje kuri contrat zimwe, bose tumaze gukorana baza kuri contrat de travail, bafise contrat de travail, baza kuri bafise contrat de travail. na programme utanze akazi aje gukora. Donc yaronse visa court séjour mugatari de travail. C'est de travail, ni court séjour mugatari de travail ijanye niyo minsi aje gukora. Nimba nasavye visa sivyo, nimba nasavye visa nimba navuze yuko tuzokora imuzeye show zitatu muri 3 semaines. Urumva bampa iyo visa y'izo 3 semaines.
Ni défini. Et visa il est défini. Ni visa visiteur, ni visa de travail, ni visa visiteur il y a des invitation mon frère. On va kagenda kora muri les gars, je veux juste comprendre. No, that doesn't matter. Kagenda, it doesn't matter. Igikuru nuko na Mona aremera ko visa siwe yagiye kuyisabira ku izina giwe. Niwe yagiye kuyisabira, niwe yagiye kuyisabira. Umviriza attends, je vais expliquer. Non, urkurabesha. Alvin. Bigana hinge gatoya. Reka twishure ndagusaba. Ni nkuko nshobora kuguha invitation ntayiguhaye ndaguhe mbefise niyo entreprise ifise ubushobozi bushobora gutuma iyo visa bayiguha wowe ntopfa kuja kuyisabira ngo bibe facile peut-être kuyironka yaje kuri entreprise ya Jesse biri clair siko kuja kuyisabira rega Jesse si wategerezwa guca aja kuyisabira nk'ugiye gusaba umuntu afise amuhe murahava musaba na passeport diplomatique you know bintu biri clair barafitaniye contrat ya none muvuze ari mugira nsubire none muvuga ko yagiye kuyisabira gute atwaye ibipapuro vyande ko twese okay bigana tuwe clair voilà tuba dusaba fiancé muri Afrika umufiancé wawe yoza mu Faransa gusanga mu Faransa atwaye atakintu cemeza icyaje kaje kuraba bigana ngo udepose n'ibintu by'iwawe ibyo by'ubufiancé n'ibiki nabyo none akarorero byadutanga akarorero kuba Mona yaragiye kudepoza ibintu nuko yadepoje kubera ko hari entreprise ariko akorana nayo ntago yagiye muri touriste basi Dive reka ndakubaza ikintu kimwe Dive ubugira uhaririza umuntu akora muri migration guys nyimba ari karabaza arazi ibyo ari karabaza urabyobose ikije ubuno araza hano arumva yuko tubagije tuvuze kubaza none mbwizo kuri okay ukora muri migration naze ndabumwisha tuvugane gato umviriza rega nta si question yo gukora muri immigration ni question de quand même ibintu two turavuga ni ibintu bifite common sense Boris yabisiguye aravuga ati muri Canada visa visiteur il est suffisant kugira uze kugira concert nga c'est juste la même question à poser à monsieur Jess est-ce que visa iyo court séjour visiteur il est suffisant kugira aze gukora mu Bufaransa concert oui ou non nta office yo gukora ikintu na kimwe office visiteur no kuza gutembera so abaje gutembera it's different from Belgium wabibonye byo nakanda kubwiye biri different muri Belgique so est-ce que la question est de savoir Mona yaronse visa de travail oui ou non oui nagisubiyemo inshuro nyinshi cyane muga kagenda mwibuke yuko na Boris yavuze ati araza kuri visa de visite agakora avec un contrat uravyumva ivyo byose baba bitanze ati mugabo mu gihe hatezwa kuba nka résiliation ya contrat bose bategerezwa kuba d'accord uravyumva so either yoba ari nuzenya visa ubwoko bwari bwo bwose sinibaza yuko sans accord ya Jesse Mona wada sinibaza ko gushobora kwifatira wenye na deals mu ntoki mu gihe Jesse atari d'accord avuye ku jambo Jesse yavuze ati jewe Mona sinamuhaye invitation namuhaye contrat de travail aho je niho naciye mbariza iyo question akaya none kagenda ari muri business nitwa Kaya queen nitwa Kaya Kaya pardon na shaka akumanuka ariko ndagamanuke kumbure umbarize ibibazo bibiri Mona paraporo y'ikiganiro yatanze kuri umukubito kumbure nawe avuga ko azokwisha ugire ico avuze ko ibibazo bibiri cyane n'ikiyinye yaravuze ko amaze kumenya ko sare yabaye yahiye ko yagiye kuraba aho hantu araharaba arahabona hanyuma arabwira manager wiwe ati ibintu no kubyifashe sare yahiye sare bayihinduye ma question est-ce que nous artiste aha rapport manager wiwe cyane manager aha rapport mu artiste icyo acambere hamwe cya kabiri arabati nawe neza subiramo ico kibazo juste aho nyene ubajije ikibazo gusa nabyumvise wewe yarahaye
rapport amanja wiwe yuko asanze sare imeze ama question nka wewe canke ko muri mubaze nawe yishura ndibaza est-ce que ni artiste aha rapport mu manager canke mu manager aha rapport mu artiste imbere yuko no kwishura ico kibazo peut-être Jesse yovuga uwo bari basinyaniye uwo bari bavuganye directement oya ni juste gusa sinshaka kuja muri contrat mugaje juste gusa question iri common sense ego oya common sense jewe aho ndagushigikiye mbona atanze rapport ku manager c'est au manager yuko kuvugana na l'entreprise oya nako bada mu bisanzwe wewe urumu artiste est-ce que niwe uje kuraba sacha na manager kuraba sagati isari mu menga matse wanje wapi cyangwa ati wanje yasari yahindutse jo ninda aha rapport wundi nico kibazo ahanini yetakubaza normalement le manager niwe yategezwa kugenda kuraba lefe amakaza kuripotinga kuri Mona aho byanantangaje uvuze yuko Mona ariwe yagiye kuraba iyo nzu niko yavuze ku mukubito hanyuma ikibazo ca akabiri kumbure ucisha canke ukubumba nawe nyene yavuze ngo yara acitse ngo kuri sare asanga ngo ni sare yo nyene isa nabi nyene Brand ko ki ico kintu atacimviriye canke ari wewe wobigenda gute ngo usanga ahantu bafashe hari musi ya sandare yawe wobigenza gute urakoze okay Boris iyo uvuze ngo musi standard sindabitara ko je ndamaze kuririmbira mu ishamba muri tutagiye kure niho wari uri batubwiye oya ivyo ndiko ndasubira ivyo ariko asubiramo ivyo Mona yavuze ko kandi ndamubajije nk'umuntu yari ahari eske yarabeshye oya ivyo Alvin please nta kibazo mugari navuga jewe kuri Mona iwanje n'umustar kuri Mona iwanje n'umumisi nubaha bunubaha yabati namaje batahanu ngiye gukora vraiment wapi kubera iki yamwe gukora kwa hano ari habi hameze nabi hadahwanye nizira yiwe kubera iki yeme kubaririmbira ntiyaniriye contrat cyangwa ngo avuga ati ndabihebye okay jewe yaba yari jewe ngira mwishura mu kibanza yaba yari jewe mbona we utumu ambariza je te promets c'est une promesse que je te donne uno musi nyene ndakimwaje ico kibazo yaba yari jewe utaragenda cyangwa kubaza ibibazo inge abanze yego après lui pardon Alvin je ndakunda energie yawe ico bikoze gusa niyo comment ndashaka kukubwira j'adore ton énergie so yaba yari jewe ukuntu ugenda bigenza umu artiste le manager arazi ngene tuvugana ndamubwira it's all about money byose ni amafaranga umpereje jewe kuri 30 minutes ziwanje utampereje $1500 ntituvugana ntana a u i mugabo aho nza kuririmbira ivyo umu manager yexija c'est plus la qualité du son pa aho uhagaze ni so imeze neza abantu bagashobora kunyumva nzaniye mu DJ wanje ivyo azanye ivyuma bikaba bihari aho ashobora kubrancha ama prise ibiki byose stage naho ho bari hasi turi kumwe n'abantu gucya lala tubonana akaba yankubise ya 1500 yanje 30 minutes jewe kuri jewe ndabikora mugabo sanze hari ayo maparete gasanga eclairage hari agatara kaguma gasevura urabona bwa buntu umenga udutara ntitumurika neza ugasanga nivyo nsaba yuko bitegeza kwa bihari egide ntitubikora ntibikogwa
sivyo kuko nawe uri umu organisateur ni ibintu biguhesha agaciro iyo wakiririye umuntu ahantu heza nawe biguhesha agaciro bien sûr biguhesha agaciro mugabo ibintu hari abantu twihendako twe ku muziki w'u Burundi turacari inyuma kuno tukiri inyuma turiko turondera kuduga rero kurondera kuduga turondera ukuntu tuduge neza dufashanya sivyo kugira tuduge neza rero ku byabaye Mona baravuga ngo agomba kureziriya kontra nuko ngo namubeshe sivyo je naramusiguriye ndamuhara uko byagenze kandi narabisabiye ikigongwe urumva mugabo wacu avuga yuko areziriye kontra kandi umva avuga ngo areziriye kontra ucumenga iyo kontra yabaye accordé urumva en fait yacishije aho we yishakiye mugabo normal mari baza ko atari ko bigenda none muri kontra ibintu byarimwo yuko stage itegerezwa kubiri fresh non pas du tout nuko Boris J kinshaka kuvuga kuri ibyo je ndamaze kuririmbira abantu 5 muri anniversary ndakubarire gatoya ibintu muga amafaranga byari byanditse muri Mona Ward amazina yiwe yose nimero de passport tusa urumva yuko twemeranije yuko aje gukora ama concert atatu no kuvuga concert imwe izobera hanaha iyindi nizobera hanaha nzomuhemba mahera angana uku kuri kontra imwe yuko kandi twemeranije yuko kuva umunsi dusinye kontra gushika umunsi wa nyuma asubiye ko kontra ihereye ko asubiriye ko i Burundi ata droit afise yo kugira evenement nimwe ni déplacement sans mon accord nivyo byanditse muri kontra mugabo ngaho ntiwabaye professionnel I'm sorry kuko wewe nk'umu organisateur d'evenement utegeza kubaza umu artiste ico bita stage plot iyo stage plot niyo yandika liste y'ibintu byose akeneye uyitabimubajije noneho iyo stage uzocugenda sonorisation ucukota sonorisation kuye he ukuye mu bwenge bw'iwawe cyangwa ukuye ku byo wavuga bro en fait abantu bangana uku sivyo ivyo biratandukanye uriko wishura ntako bajije je ndiko ndakubaza stage plot y'umu artiste no kuvuga jewe na Boris namwishuye stage plot yo bayimbajije mvuga nti nkeneye micro y'umu DJ nkeneye micro sans fil yiwanje nkeneye batterie chaque batterie nkeneye yuko aja ko micro kukagoma kose ategeza ko hariko micro nkeneye ama bafre 200 ane aja ku makwe atatu aja ngaha n'amaroturu abiri uravyumva ndiko ndakubwira ivyo ni stage plot ivyo rero wewe nk'umu organisateur utabibajije ucuja ku kaya n'abartiste babashaka ko nibarize Boris turagenda kaya reka ndakubwire twebwe ukuntu abigenda twebwe turabwira mu artiste nuduhe fiche technique y'ibintu kuravuga ibintu ushaka we ko bizoba bihari kuri stage niwe yigira iyo niyo terme technique y'aba artiste nk'ubunye Kiduma Dozalo 1er janvier Montréal yatugiriye liste ibintu byose yifuza ko kuri stage azobisangaho gushika no kwitara azogira live ego live na playback biratandukanye peut-être oui. Come on man, stop playing bro. Live na playback bitandukanye. Byose ni ivyuma ukota man. No biratandukanye. No biratandukanye. Biratandukanye bro. Aho no. Biratandukanye mugabo. Reka nibarize Boris ataragenda. Reka nibarize Boris ataragenda. Boris urabona Boris je ndakubaha kandi uri mu bantu tuzi kuvuga ukuri ukubona ikintu. Araje umwanya nari mfise uraheze gatoya ndabacike. Nta kundi mu Bye. So atereka mbana imbaza
uyu Boris niho wari uri cyo nshaka kwe gutuma abantu baba Toulouse bariho kuri no live niho maze gukora evenement menshi barakuzi bona uko mantagiste uko ngene baba bakuzi mbwa sivyo nshatse kugaruka ku kintu ca Mona plutôt sorry Mona peut-être niwe vyadugiye ko niho abantu benshi bamenye ko mbwa abantu batakuzi jise uri kurabesha kandi urabizi umutima wiwawe so ati no bigarukako ico ngira mbaze Boris Fitbe cyari ico kumenya evenement wateguye nta evenement ya Double J ndabisubiyemo nta evenement Double J nakiri kuwateguye warabazanye urabadandaza wiki ndabisubiremo Alvin please Alvin Monsieur Kaya izo allegation vraiment izo na gato ibyo umviriza turi ngaha ndiko mvuga ibintu kugira ama allegation nkayo c'est pas du tout normal Kaya cyari kibazo na mabazi ibibazo bibiri reka mbaza ama allegation mon frère peu importe c'était ma question toi reka mbaze Boris ku kibazo cha Mona niho wari uri narabonye amafoto yawe kumbure peut-être naba naribeshe cyo shaka kumenya kandi nuko mubwiza abarundi ukuri kuri behind y'ivyabaye mureke kuza muraca hejuru kuko ama evenement abaye hope tumaze kubona niyo floppinga cyane ndio cha turaba izindi evenement mwebwe musanzwe mutegura state zirabahise kandi wanashima ku rwego akarorero ntitwobusubiramo me why not mu kibaza kubera iki biba muri Europe guys si kibazo kiva ahandi hantu kiva mu bantu bategura ama evenement ntavyo bazi mumbabare gukoresha ino mvugo sorry ntavyo bazi baratwicira ibintu barasubiza inyuma agateka ku artiste ntagupfiriyemwo umenga uri kurinjirira abantu ofke nawe utavyurakora ngo ndiko ndinjira umuntu bivuga nk'umufana ego uko nyine ni manque de respect ndi wamu uvuga utubwiye ati numanque respect reka igituma Kaya ndiko ndakoresha muramba bashyigikiye nabyumvise mugabo imvugo karakoresha nizo kubabaza umuntu Boris yavuze ko aguma ngaha kuko ntuze umutumire mukuru agira hari ikintu ashaka kukwigisha gatonya kandi ngenda kigire pour toi kugira kikwigisha ingene ivyo bintu je kuvuga wari kubibwira Jess kandi nanje nico nagira mvuge burya kare Jess dafise ikintu ashaka kukubwira kikibazo kimwe icambere n'ikibazo ica kabiri ni critique so ikibazo cyambere nari mfise cyari iki est-ce muri evenement ukora mu Bufaransa abafaransa bonyene baraza oui ou non hama critique nashaka kuguha ni proposition nashaka kugusaba uze wegere Muco w'Intore entreprise yitwa Muco w'Intore ni ya Boris nyene wari CEO uze umwegere no muntu w'inararibonye mu bintu by'uko organiser ama événements au niveau international aza guhe comment on rédige un contrat y'umu artiste n'ingene bategerezwa gutegura son voyage de A à Z au niveau ya organisation ya séjour yiwe no muntu abizi cyane kandi mbona umenga yo kweclaircisa cyane kuko je trouve que hariho ibintu bimwe ukeneye guteza imbere muri professionalisme ya entreprise yawe murakoze hama Alvin this is how you have to talk yuko urabwira umuntu w'umorganisateur okay merci beaucoup icyo nashaka kuvuga Kaya Monsieur Kaya ni kubera yuko hari ibintu umuntu abesha ukavuga ati naona nama nta mpamvu nimwe yuko uvuga ngo arateza agateka kabi jewe nabivuze no nta mpamvu nimwe yuko uvuga ibintu nk'ibyo ni ibintu by'iki Babylon sana nivuge nka Alvin kandi nyumba nakoresheje amajambo mbabarira amatwi sorry so ikibazo ni Boris tetela ujya munsi wa evenement je nagiye mugabo nimba harunda baza jewe oya nakoze muga ko abazungu baza ntiwanyishu no en fait nta bazungu baza n'izindi zikorwa zose nta bazungu baza uretse nizi wanje gusa murakoze kabisa ya so
icyo nshaka kubaza Boris ni Boris turiko turabona yuko uno munsi umengo hariyo ukuri kudashaka kuvuga niga nabanza bamaze jewe Boris abari byo ko afise umwanya ashaka kurindira sino okay nimba tabiriho ya mubanze muhe Boris ico nzi cyose ndibaza Boris ari available none Jess iyo critique naguhaye wayibonye gute iyo proposition naguhaye no nukuvuga yuko sivyo ibi bintu urabona ko hagahanze muri contrat zawe non en fait contrat urumva contrat nawe naho tuvuganye ikintu twanaho tukivugana turi babiri twakivugana sivyo ukacemera nkacemera tukagisinya urumva ikibi no kuza kugihindura rero nta professionnalisme yo kugira contrat urumva bivana n'umu artiste umuntu uze mu manager ari umu artiste akomeye hejuru manager ni akwegija contrat ko hategeza ko hari nibi d'accord aho utegerezwa kubigira ko mukabidinga ko hanyuma mukavyumvikana ko iyo contrat igakogwa uko yishaka nawe uko uyishaka haba hariho example rero hariho example uba wamuhaye kandi biriho kuri internet uravye ama contrat d'artiste kuri internet I want to flex my love. I want to bless. Ndamu myotinzi bazacikamo n'agakonsere kimya mu mbabare sinzi umuntu amhojeje sinzi ko navuze nabi mu mbabare naba navuze ndamu myotinzi akambwira modete nimusuye ku myotinzi umuntu atari karavuga nabi we sha mu mbabare namba navuze abantu bariko bavuga nabi so akuguhaga aga proposition ama contrat y'aba artiste il faut ko aba ma contrat ari safe yaba como artiste yaba no kuri wewe apana ko mugira ibintu ugasanga harimo umuntu bw'ubucuyicuyi bukutavuga biriya na biriya ukavuga boko atabivuze ngo reka ndabireke il faut ko mugize contrat mwumva yuko mwatanze amahoro c'est-à-dire hari ama exemplaire kuri internet mutazifise izo exemplaire moi j'ai confiance kuri Boris muragenda mu murondere mu mubaze arafise de bons contrats à donner aux artistes au niveau international murakoze yeah okay jewe kinagira mvuge ko nagira nange nk'iciyumviro kuri bino bintu nanje ndi mu artiste ndamaze kubona ingene abantu bamwe bategura ibiteramo byo gutuma ko aba artiste biwacu ni ibiteramo bise donc bitegurwa no by'abarundi ndamaze kubona ingene babitegura hari ibyo maze gukoramo nanje mu ma service cyane nanje nkanatumirwa mu gukoramo ibindi bikorwa tuvugije ukuri nkuko bigana ikaravuga ibiteramo byo muri Europe haracari kibazo kuri kote y'ukuntu abanuzeya organisation yavyo iba n'ukuntu aba artiste ubwabo bakorana na team zabo iyo baje gukorera ino ikintu Boris je yavuze namutahuye kubera ko yavuze ko adahora atuma ko aba artiste badafise ama team management kandi ugiye kuraba mu Burundi aba artiste benshi ni bafise ama team management urumva niho barangaya bose iyo team barazi sinzi ko baziza ari we yigirira byose no nta matimu bagira vraiment cause urumva ko nk'ikibazo cyabaye kuri Jesse na Mona ni question yuko igihe cyose baronderanye ata team yigeze Mona yigeze yerekana manager wiwe before yuko akora ivyo bintu by'ama contrat no kumvikana no nivyo tumaze kuba twonegura kamusabika bigende neza Divin je ndafise akanashaka kukunganira kuri ako kantu kandi c'est peut-être un message comme artiste wese yoba ariko aratwumviriza ngaha anye nashaka gutanga inyishu ya artiste equipe ntegerezwa gukora niyi inyishu y'ico kibazo niyi umu artiste arakeneye umu producteur
umuproducteur si ujya wo muri studio agenda gukora imiziki byo bamwita umu arrangeur. Umuproducteur n'umuntu aba yakunze iyo tara y'uwo mu artiste agashiramwe amafaranga muri iyo tara, c'est-à-dire il investit dans l'artiste. Ingorane aba artiste kenshi usanga bafise nuko bafata udufaranga twabo duke baba bivitiye akaba ari two baca baja gucumukurirako mu buzima bwabo bw'aba artiste. So iyo uri kurarondera equipe gerageza ukore nka CV, ugende urondere muri entreprise ahantu ugende ugire ntuze ugire demande de sponsor, uvuga uti jewe ndi umu artiste nashaka gukora imiziki 3 kandi vraiment nta mahera mfise kugira ngire clip, aha anyiraba invoice bame ntuze bampaye facture kugira nkore clip naya kugira ngire clip na ni ibintu bisanzwe no kugenda imbere y'umu DG canke ya entreprise yari yose ugasaba ico bita sponsor. Ayo mafaranga umaze kuyaronka ukirondera equipe ya manager. Umu manager n'umuntu azi kudandaza wewe akongera kanadandaza n'imiziki yawe canke n'ama œuvre yawe. Uwo muntu ategeza ko afise karite zo kuvuga neza, zo kugira ubugenzi bwiza n'abantu, kukubwira ingene wambara neza, kukubwira ingene umota neza, whatever ikintu cyose kijanye na presentation yawe ni wakiraba, ni wajejwe nyene kuraba ibintu byose biguha agaciro. Hama ko gaciro akacaja kukadandaza. Bisigare mwo tuzosubira rero mwakoze. Ego mutama. Hama umuntu wa gatatu mugabo uwo peut-être ni kuba fise uburyo bwinshi no bita umu editeur. Umu editeur no umuntu usanga ajejwe ibintu bya site web yawe, ama réseaux sociaux, ico bita dossier artistique, no kuvuga ibintu byose wabayemwo, kuvuga itangura umuziki ane umwaka akavuga dufate 2001 début de carrière, 2005 naragize festival ya Primusic, 2007 naragiye muri Amstel Folk Fest, whatever. Akagira uwo mu editor ni wabajejwe ivyo bintu, akagucreate site web, akaraba ama Instagram yawe, ama ikintu cyose kijanye na visibilité au niveau technologique ni wakiraba. Mugabo uyo kenshi ntakenegwa iyo uzi kubikora wewe, iyo uzi kwipresenta neza. Muga ni byiza nawe ne kumuronka, sibyo? Donc abo bantu batatu iyo muri ko muribaza ibibazo muzokwame mubashira imbere, nimwabashira imbere je vous jure you gonna look professional. Muzobona kanka abantu baba professionnel, muzoba mufise abantu babavugira, muzoba mufise abantu babaha image nziza, wowe ugasanga just uhaguruka ari ukugiye kuri stage gusa. Tugira amahoro mu babarire mvuze menshi. Nuko je nico niko ndavuga harakenewe yaba n'abategura ibiteramo byose, yaba aba artiste cyane nko kubategura bati ibiteramo ino Alvenia ariko aravuga amakosa je nanye ndaze kubibona. Ntago no muri Europe nibazi gutegura ibiteramo mu buryo bwiza buri professionnel, ico cyo ndamaze kubibona nanjye muranje kwirimbamo abizi Ivan barabiza ahubwo barasuzugura aba artiste bacu point. Ndibaza peut-être kuko genda byinwa tegura kuko nyine byari kuba ari byiza kuko koganiza ntuze kujya kuyimubwiye wacumenga uciye ku ruhande, that's why nabwiye turi kuca ku ruhande dudurira kubimugisha kumubwira jewe na karoro kuko ibi bibazo nta muntu w'umunyarwanda ndumva vyabayeko, sinzi ngaba ntibashima kubivuga mugabo sindumva izisaga zabaye mu Jean ku banyarwanda abapomotse ibiteramo nga muri Europe Boris Ngaha abo muvugana turabahamwe na Baby Mama na Queen mu minota 2 bari kugira ngo aba artiste b'u Burundi bafatwe gutya babifise mu ruhande uko biri kose ninde isabira gufatwa nabi Queen. Baby Mama isabira gufatwa nabi. No, premièrement Mona Walda arashobora kuza akaza gucomplaininga about ahantu agiye gukora concert, ica mbere ko atabanza kuraba SQ arabwa n'abantu bangahe, uyu mutumiye yinjiza amafaranga ngahe ku buryo aja gufata salle nini
canke izimvye kandi azi yuko atabafans afise benshi bashobora kuza gukora Queen Alvin ntuhagare kuri side message nta side niko ndahagara je niko mpagara kuri side y'umu artiste kandi bamaze kuza Queen il faut voir nayo nyene niyo style ngene yasa kugira ngo du complaining bro sindi mu ruhande rwa Mona cyangwa JC afite impamvu ya yansi n'ivyo bintu bafise niko hasa none mushaba hagiye reka nibarize Boris ni nkuko umuntu ashavuga ati kweki abandi ba artiste mu batwara muri ryama nimbari Blue Bruxelles nanje ukacintwara mbe bahita matonge nategeka ko akavuga ati yo kubera iki jewe mama abandi bafite buba oui yewe nantero nico neko ndabwira akaya jewe ndi mu artiste cyangwa ndumu manager wiwe nabonye ko bantwaye imatonga cyangwa ahandi hantu hasa nabi iyo concert no isi ndamera ntamusubiza